ubwa na mbere nagira mbanze gukengurukira Imana mushobora byose yo yasubiye kuduhuza ngaha. Ni Imana koko y'ukuri kuko ikora ibitangaza gusa, kandi murabona yuko n'ubu iguma idukorera byiza. Imbere yuko ngira icyo nshikirije, nagomba kubanza kugaragaza akanyamuneza mfise kungene mbona Imana iguma idukorera byinshi. Hariho ababibona ntibabibone cyangwa bakabyumva ntibabyumve, mugabo kukurikirana akagendereza ingene ibihe biza biraza n'ibikurikira, arashobora kuvuga ati koko ibi bintu ni ivy'Imana ikora. Twarakoze ikoraniro kaminuza ryatangaje benshi, kuko hariho abari bariciriye imizi kuzimu, abiyumvira yuko ritazoshoboka. Hariho abiyumvira byinshi bavuga yuko ikoraniro kaminuza ryacu rizohera ririmwo injyane canke ririmwo imyidogo, ariko kubw'Imana yarungitse mutima mweranda, hanyuma ikoraniro kaminuza rigenda neza cyane. Ibyo bari biteze bibi byari kuri bamwe, ahubwo biba byiza, tuyikomera amashyi menshi cyane. Uretse n'ibyo, hariho n'igikorwa gikomeye cyane twategerezwa gukora, igikorwa kijanye no gutunganya inzego nshasha buca ziza. Ico gikorwa naco nyene nticari coroshe, kuko tuzinanya abarundi ingene tumeze, tukamenya iyo tuvuye, tukamenya ingene mu mitima yacu dufise uwundi muco, cyane cyane umuco wo kwama umwe wese abona ko yoje imbere. Hanyuma tugashobora gutunganya igikorwa cyo gukora intonde neza mu Burundi bwose, tukabishobora, tukabiheza atanjyane naho nyene zibaye. Ni mutima mweranda yadukoreyemwo, n'ibyo gukomera amashyi. Hajya gukora ugatunganya intonde, haba mu makomine, haba mu ntara, hanyuma ukabura ukwidogera yuko wagize nkunzi, yuko utagize kamwana w'amama, utagize nkunzi. Bose ukabona n'uwo bababaye ko atagiyeko, akabona ati ibyo ari byose ntibagize nkunzi. Ibyo Imana niyo iba yabikoze. Hariho n'ibindi byagumye biza biraba, bitwereka ibihe byiza Uburundi bugira bwinjiremo. Umugambwe CNDD-FDD ku ikarata y'amatora iza ubwa mbere, si ibyo kuvuga ngo nibyo twihaye. Imana yo nyene yaramenye ingene ivyitunganiriza, kuko ndetse n'ibyo twavuga tuti naho tuvuga ngo tugiye gutomboza, kuko kwari ugutomboza, twavuga tuti aha adupfa ubusa, kuko Imana yarahejeje gutondesha ingene imigambi izokurikirana ku ikarata. Ivy'Imana rero yatunganije, CNDD-FDD yayihaye ikibanza ca mbere, nayo iravuga iti sinzobamara amazi. None hari uwo vyumva ingene nja gutora ku bugire bwa 11, uwa mbere ntiyatoye akambere, uwa kabiri ntiyatora ako kambere, uwa gatatu ntiyagatora, uw'11 Imana igacivuga iti torako. Ni Imana yabikoze. Hanyuma Imana iraguma idukomeza gushikaho umugambwe CNDD-FDD ari wo umaze gutanga ibikenewe byose muri wa mugwi ujejwe amatora. Twaramaze gutanga intonde z'abashinga amateka, abakoseye b'amakomine, turatanga dosiye y'uzo kwitoza ku kibazo cy'umukuru w'igihugu. Nta wundi mugambwe n'umwe gushika ubu urabikwiza. Ibyo byose birerekana yuko Imana idushiramwo ingufu kugira ngo tubiheze n'ingoga, urubanza ruze rugende neza. Rero ni ibyo gushimira Imana. Iyo duhuye nibyo tuza tuributsanya, kuko
nk'uko nguma ndabivuga kera twarasenga ntitwibuke icyo twasabye Imana ngo tugikurikirane turabe ko yakiduhaye mugabo ubu Imana yacu twashize imbere tuguma turaba ingene iriko irabikora kandi tukabishima nico tuba tuguma dukengurukira Imana ni ibintu bikomeye cyane. Reka nshimire Imana nyene kungene iguma idufasha uyu munsi uheraheza ukwezi ukaba umunsi twese duhurira hamwe kandi tukaronka ingoga zo guhora twese tugateramira imbere y'Imana twese turi kumwe turi amadini yose tuva mu nzego zinyuranye. Ni vyiza cyane umuntu yoguma ashimira Imana nawe nyene tubishime mu kuyikomera amashyi. Uyu munsi duhuye ku munsi wa kane mwiza cyane tariki 27 Ruhuhuma. Ni umunsi mwiza cyane kuko uretse yuko uyu munsi wa kane wagumye wanga twese ari umunsi wo kwiyegereza Imana, kwisonzesha no kwerekana umutima w'urukundo, tuwutanguye ari umunsi ugira kabiri abakatolika batanguye iminsi 40 y'ikarema. Nuvuga tuwutanguye neza tuzirikana Imana. Iki gihe ndazi yuko n'abaporoti benshi barabizi nico kimwe ha twese ndazi ko twinjiriye mu biringo bimwe byo kwisuzuma. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwibabaza kwisonzesha, kikaba igihe cy'urukundo, gufashanya n'abandi. Iki gihe rero nagomba kubipfuriza abacubahiriza bakisonzesha bagasenga kurusha uko bahora, bakakora ibikorwa by'urukundo. Ndabipfurije yuko iki kiringo cyo bagendera neza kugira ngo tuze duciye ku munsi wa Pasika twese dufise umutima ugororotse. Uyu munsi rero twasubiye guhura. Murazi yuko iminsi yose tuva tuti ijambo ry'Imana tugishireko turabe koko turigendera, kuko tutagendera ijambo ry'Imana ntituzoba tukiri muri rya sezerano twasezerana. Ariko imbere ya byose, imbere yuko nza kumvuga ikindi, nagira mpere ku icambere mbona yuko bikwiye ko umurundi wese arakwiye kukizirikana, naho ntasiba kukivuga mugabo icambere mperako no kubanza kubona Uburundi, hanyuma duheze turabe ubugira kabiri ijambo ry'uwo munsi. Abamaze kunyumva kenshi ndakunda kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi ataho gitaniye n'igihugu ca Kanahani Abanyisirayeli bari baragenewe ndetse na Yakobo ataravuka. Tubiravye neza igihugu ca Kanahani Imana yagitanze igiha Abrahamu hakiri kare cyane. Turavye mu gusubira mu byagezwe niho tubisanga ikigabane ca 11 kuva ku murongo w'10 gushika kuri 12 niho tubona yuko cari igihugu koko Imana yageneye Abanyisirayeli na Yakobo ari we Yesu Israeli ataravuka. Narigeze kuvuga yuko Uburundi jewe mbona neza ko bushobora kuba aribwo ari Jardin d'Eden, wa murima wa Edeni. Kandi rero jewe n'ubu sindabihagarika kubivuga kuko nta uraronka ivyemezo ngo anyemeze ngo ambwira ati umurima wa Edeni wari ngaha ku isi, nta numwe arabinyereka wari ngaha. Nico gituma rero je nca nsimbatara nkavuga ni ahi wacu ni muri Edeni Imana yarahezagiye kuva isi kiremwa, kuko ibiba mu Burundi nibitangaza gusa. Ndiko ndabivuga navuze ni tubanze turi amazi y'u Burundi. Amazi y'u Burundi buhagatiwe n'inzuzi zine nini nibwo nizo zibuvomera. Hariho Rusizi, Ruvubu, Kanyaru na Maragarazi. Uza kumva mbeshe araza kumva inyuzi. Zose zikikuje Uburundi. Ikintu gitangaje cyane rero
nuko izo nzuzi zose arizo zija kuvomera ibindi bihugu, atamazi ava mu kindi gihugu ngo aze mu Burundi. Nuvuga n'igihugu cahezagiwe kitakeneye kuronka ibiza kugicafuza.